bakunzi ba televiziyo Heritage nawe mukunzi w'ikiganiro c'ishengero ndakuramutse nongere ndaguhe ikaze mu kiganiro c'uno munsi. Ikiganiro c'ishengero ni ikiganiro kituyagira ivyerekeye ubuzima bw'ishengero ariko kandi ikanadufasha cyane kwishura ku bibazo bitandukanye abantu benshi bagenda bibaza ku vyerekeye ishengero ariko ntibaronke inyishu vyihuse. Uno munsi tuza gushishikara kuvugana ku kintu gihambaye gose ubuzima bw'ishengero aho tugiye gushikara kuvuga ivyerekeye kahise k'ishengero rya Kristo. Mu gice ca mbere megano twakoze bibiri mu minsi iheze twashimikiye kuvuga kuva kw'ishengero kuva mu gihe c'intumwa gushika ku gihe c'inagurwa ry'ishengero. Uno munsi gice ca kabiri tugiye kuvuga dushimikira kuva kw'inagurwa ry'ishengero gushika kw'ishengero ry'uno munsi. Ndagusabe ngo tubane kuko nziko uza kunguka ibitari bike. Umutumire ni wa wundi tumaranye iminsi muri kino kiganiro Pasteur Cyril, nagomba ndamuhe kaze kugira ngo yongere aramutse abariko baradukurikirana. Kaze. Urakoze cyane nkuko maze kubivuga, nitwa Nitunga Cyril, ndi umupastori kandi umwigisha w'ijambo ry'Imana. Ndashimye rero ko mwantumiye, nkashimira n'abariko baratwumviriza bamaze igihe bariko baradukurikirana kugira ngo Imana ibandanye bagira neza. Urakoze cyane. Pasteur Cyril niwe agiye kudufasha kandi gutahura ibitari bike kubijanye na kahise k'ishengero. Jewe turi kumwe ni Pasteur Oswald Shimirimana. Pasteur Cyril, mu biganiro bibiri tumaze kugira kuri kahise k'ishengero twaravuze cyane ishengero kuva mu gihe c'intumwa gushika mu gihe c'inagurwa ry'ishengero. None turavye ishengero muri ico gihe ingene ryariko rirabaho muri ivyo binjana vya mbere nibihe vy'ukuri vyerekana ko ibintu vyari bikwiye guhinduka. Urakoze cyane. Ego nkuko mwadukurikiye muri ibi biganiro biherutse, ishengero ryararanzwe bwa mbere nihamwa, aho ihamwa ryagaragaye mu bibanza bitandukanye. Shengero abizera bagahamwa bahogwa ko bariko barakurikira Kristo. Bamwe baraturigwa, abandi bararibwa n'ibikoko n'ibindi. Ico gice kivuyeho harabaye ibihe vyituze cyane. Cyane umwami Constante amaze kwifatanya n'abakristo agatangaza ati ndabaye mu Kristo kandi nimumbatize. Ihamwa ryarahagaze, ishengero riraronka amavantage menshi canke urusho bwinshi, kuronka ibibanza, kubakirwa n'ibindi. Mugabe ico gihe casozeye abantu baza bamaze kudibama mu vy'isi, bikorera ivyaha, batanga amafaranga kugira ngo baje mu burongozi bw'ishengero. Rero umbajije uti mbega ico gihe nigicerekana ko vyari bikwiye ko ishengero rizamwe inagurwa. Umuntu cane yoshimikira ku bintu bitatu. Kimwe n'uburongozi, ingene uburongozi bwajaho byari byamaze kuja mu gipfungu gose. Habanza gutanga ibiturire, canke umuntu akazana bene wabo, canke umuntu akabanza kugira akandi kankunzi cane. Hanyuma ico ni cambere. Zanashika nk'umuntu akazana nk'umwana wiwe canke n'umuryango wiwe kugira ngo uburongozi bwe mu muryango. Bwa mbere byarashoboka, mugabo mu nyuma kubera harabaye umuhari w'aba monasteri wagerageje kuzana inagurwa mu ishengero, aho wa protene bari bwaze waragarukanye urutonde rumwe nk'ivyo kutarongora zamaze gufata ikibanza. Mugabo ikintu kiboneka ninge n'abantu baniganira ibiti, baniganira amafaranga. Hanyuma ico ncambere cyo mu burongozi. Ego ca kabiri nikijanye n'inyigisho zamaze gutosekara. Gutosekara kuko baza bamaze guhengamira ko kugira ngo umuntu yemerwe n'Imana yakira gakiza azoje mu ijuru arukora ibikorwa. Ico rero carunyuwe n'intambara zabaye hagati y'abayisilamu n'abakristo. Umupapa umwe mu mwaka w'igihumbi na 1995 yitwa Papa Urban wa kabiri yagombye gutera intege abantu ngo baje muri iyo ntambara kugira ngo bahashe abisilamu.
acavuga ati abwo iyo ntambara kugira ngo abantu nyene barushirize nyene guterwa intege kubera amashengero abakristo bariko baragabanuka mu bwinshi kandi hari ibanza bimwe bimwe ariko baratakaza avuga ati nimuje muri iyo ntambara abantu bazoyipfiramwo bazoca baja mu ijuru batabanje no guca mu purgatori ukabona ko ari inyigisho ihengamye tereka rutumbereza ukuri neza ku ijambo ry'Imana ego nico niko navuga inyigisho by'ukuri zamaze gutakanovera aho abantu batakibona neza mbega umuntu kugira ngo yemerwe n'Imana bisabiki yo kora inyuma icanyuma ningene hariho itandukaniro rinini hagati y'abakene n'abatunzi mwishengero ego mwishengero abafise ibanza vyiza ababemewe abitabwaho bahari abatunzi kandi uzingene Kristo yaje kugira ngo abantu bose babone uco kimwe mbere y'Imana rero ibyo bintu bitatu mu kibano inyigisho n'uburongozi byari ibintu bigaragara ko by'ukuri ishengero rikeneye inagurwa ego urakoze cyane ishengero ryerekeneye inagurwa ushimike kuri ko tubwa byerekeye uburongozi inyigisho zari zihari nizerekeye ikibano cyane cyane kurengagiza abakene mwishengero none dukuri turavye ingene abakristo babaho nivyagiye birakurikira inaguka rimaze kuza turabona ko gushika no munsi hagiye haraba imihari itandukanye y'abakristo muvuma chrétien zitandukanye gose sinzi ko mudufasha gutahura mbega niyihe mihari yagiye irabaho ro Kristo yaranze kahise kishengero gushika uno munsi bon muntu yoshimikira cyane ku mihari novuga itatu canke ine ego umuhari wa mbere ni uyu muhari w'abareformateri canke umuhari w'abantu babaye imboneza mu kuzana inagurwa uyu muntu yofata ko ari umuhari wa mbere hanyuma inyuma y'uwo muhari harabonetse umuhari wiyita umuhari w'abaradiko no kuvuga abantu babona ko inagurwa ritashitse mu kibanza ritashitse aho ryategeza gushika ati twogigizayo rikinjira neza inagurwa rishitse abita baradiko canke sinzi ko bita intagondwa mugabo bari abantu bavuga bati oyaye aba bareformateri abantu banozanye inagurwa ntibabikoze neza nkuko vyategerezwa uwo n'umuhari ugira kabiri umuhari ugira gatatu n'umuhari w'abita abapirita n'abantu babona ko ego ivyanditswe biriko birashimikirwa cyane mugabo ubuzima buhindutse ntiburiko burajana n'inyigisho abo barazanye nabo nyene baragaragaje nabo nyene ihinduka rikomeye n'umuhari w'abapirita bavuga bati umuntu yizera ategeza kurangwa n'ubuzima bwejejwe ni muri abo ubona ni muri abo bahavuye bandika ziya ndirimbo za kantike ziya ndirimbo za ziguhimbaza Imana zo mu Kirundi uri kurazisoma urabona ko zishimikira cyane kugakiza ku musaraba ubuzima buhindutse yego cyane ubuntu umenga nabantu batabanga hako isi bayirima indirimbo ivyisi vyamvuye ku mutima kubwo amaraso ntagakacira yego barashimikira cyane ku buzima buhindutse hanyuma uwo n'umuhari ugira gatatu umuhari ugira kane ni wa Pentecote ugenda kuza mu kinjana ca 200 mu ntango aho nabo baza bashimikira ku ngabire za mpwemu yera bakabona ko abantu bagumye mu vyanditswe gusa batariko barinjira cyane mu mpwemu neza abo nabo mvumera wa Pentecote hamwe n'abakarismatike yego twavuga ko bari kumwe abo umuntu abafataniriza hamwe mugabo batanguwe n'umuhari wa Pentecote yego hanyuma nibaza umuhari usa n'usozera imihari yose n'umuhari usa n'uwegeranye byo byose umuhari wa evangelique mugabo cyane bagerageza kwegeranya ivyo byose o bita mouvement holistique mugabo ati utumwa bwiza buvugwe abantu batera imbere mu kibano basa nabaza gusanganya ivyo byose yego mugabo rero muri ico gihe cyose hariho usa n'umuhari ugenda ubangabanganya n'umuhari bw'ishi binyoma abigisha ibinyoma bahari igihe cyose ubwa mbere bakagomba kudaha agaciro ijambo ry'Imana bakagomba kugendana n'ibihe abo twita baribero yego bavuga bati no kwiyumvira ibintu biri bisa n'ivyumvikana ibintu bigezweho yego bigezweho hanyuma ivyo bintu navyo vya Bibiliya tari ibyashaje uyo muhari wagiye ugaragara
uko kahise kagiye kabaho. Mm. Niyo mihari mu muntu yodondagora muri make. Murakoze gose ibintu ni birahambaye gose mu kumenya nk'abizera bariho no munsi kuko ubu Kristo butatanguye kuri twebwe ariko hari nabandi babaye babizera bakijijwe bagwitangiye imbere yo kumenya makuru nkaya birahambaye gose nagira nyemerere ni mihari nyinshi ariko dushimikiye ku mihari mikeyi nk'iya mbere basi tuvuge nk'uyu muhari w'imboneza mu vyerekeye inagurwa gishengero n'aba baradiko n'aba bashimikira ku vyerekeye ubuzima kwezwa mbega vy'ukuri tuvuze mu ncamake inagurwa ryatanguye gute hanyuma habaye inkurikizi izihe bagije kudufasha mu by'ukuri tuko turavuga inagurwa hariho abantu baza kwisonga ariko sawa bonyene bitirirwa inagurwa uri kurakurikirana ubona hariho abandi bari bagerageje gukora ibintu bigaragaza inagurwa mugabo abaza kwisonga bakaba ba Ruteri ba Karove na Zwingli mugabo uravyo nk'uwitwa Erasme yasiguye yasobanuye igitabo ca yahinduye Bibiliya ayizana mu Kigiriki ayishira mu isono rishasha haya mu nyuma bitwa ba Tendar na ba Wycliffe barahindura Bibiliya bayizana mu Congereza abo bantu barishwe baraturiwe bahogwa ico gikorwa bakoze cyo guhindura Bibiliya mu zindi ndimi kandi aho inagurwa ntiyari bwaze rero bo inagurwa riza abantu bafite inyota yihinduka kwivyanditswe babironka mu rurimi rwabo ko basigura ijambo ry'Imana atawubanje kubahenda n'ibindi mugabo abo bose umuntu yaciye aza nk'uwisambura byose nk'ubigaragaza mu buryo bw'inkomezi ni Martin Luther. Martin Luther yarasanzwe ari umupatiri yize vya theology yigishije ijambo ry'Imana rero yari umuntu akomeye mu gihugu c'Ubudagi hanyuma ariko ararimbura ijambo ry'Imana mu gitabo c'Abaroma arabona ko Abaroma amenga rimwe 18 ngene agakiza tukaronka ku buntu biciye mu kwizera mugabo ariko araraba ngene biriko birakogwa ariko arangene birakorwa n'umupapa yarahari akabona by'ukuri ko abantu batereko barigishwa ko agakiza gatangwa ku buntu akabona ko abantu bahengamiye cyane kubikogwa gushika naho byarengeye agakiza duhabwa ku buntu biciye mu kwizera uko yagiye asoma ico gitabo harageze igihe abona biranse hanyuma itariki rero 15 z'ukwezi kw'icumi mu mwaka w'1517 aho niho twavuga ko ubugaraji bwiwe bwabaye burenze kubera yaciye yegeranya ivyiyumviro 95 ivyo bita amateze 95 bigaragaza ko ishengero ryahushije umurongo arabimanika ku miryango ibitembere mu Budagi ico gikorwa ku miryango y'isengero ku miryango ariko arigishiriza kugira ngo abanyeshuri babirabe kurumva yaramaze igihe abereka ngene ijambo ry'Imana ritekiriko irakurikizwa ico gikorwa yakoze cyo kubimanika kuri iyo miryango cyo cagaragaje ko vy'ukuri agumutse kuva ico gihe rero baca batangura kumutumako urongozi bwa Katolika bamutumako ngene ariko aronona araza inyigisho zimiza hanyuma nawe aragerageza kwisigura ati ndiko ndasigura ijambo ry'Imana riko yavuka nuko kandi ikintu gihusanje n'ijambo ry'Imana sinshobora kukirenga nuko yavanye n'uburongozi bwa Katolika hanyuma acaba yiswe umuhakanyi mu protesta akanya uburongozi bw'ishengero rya Katolika ryari rihari ico gihe mugabo kandi abibuse ko ari yo ryari rihari twese niwo muzi wacu mugabo hari ishengero ryari ryo nyene rihari ishengero ry'intumwa yego hanyuma mugabo abareformateri abanazanye inagurwa babona ko inyigisho z'intumwa ziriko ziratumurongo ngo ijambo ry'Imana ziriko zirakurikizwa nkuko biri bivuga yego nazo ko catuma nyene yumva yo haguruka n'uwo mwete mwinshi mwinshi mu vyukuri hajya yagomba kugumuka
yafite icimvira ikiye ayo bwa mbere yibaza ko agomba kunagura Kunagura. iryo shengero nyene rimwe ry'intumwa Mhm. yego Mm. mu nyuma nyene iyo nyifato yiwe yo kugaragaza ubuzimire bwari ko burakorwa ico gihe niho bavuze bavuga ati uyu muntu rero ni mumwirinde yego yaragiye mwihamwa rikomeye n'abagenzi biwe abo tuza kuvuga nabo nyene barahamwe bamwe bisaba ko bahunga mugabo iryo nagurwa wabona ari umuvuduko rizaranye udashobora guhagarikwa yego ubu rero Luther yavutse mu mwaka w'igihumbi n'amajana ane na 1983 agenda gupfa mu mwaka w'igihumbi n'amajana 546 muri iyi myaka nyene yiwe hariho abandi babiri barutse hariho uwitwa Zwingli mu Busuwisi Luther we yari mu Budagi Zwingli nawe yari mu Busuwisi nawe nyene Zwingli yahagurutse muri iki kiringo ciwe cyane cyane mu mwaka w'igihumbi n'amajana 520 umva hareze imyaka 3 gusa Luther atangaje ivyizego vyiwe nawe nyene ahaguruka yigisha ijambo ry'Imana ko abantu bakwiye kugaruka kuri kwa Bibiliya batakwiye gukurikiza inyigisho zariko ziratumurongo abantu babona umenga gukurikiza amasakaramentu gukurikiza ivyo inama zishitseko gukurikiza ivyimviro by'abarongozi ari vyo birongoye ishengero mugabo agarukana akanovera ka Bibiliya agarukana akanovera k'ubutumwa bwiza hanyuma Zwingli rero muri hariya mu Busuwisi ntiyorohewe kubera ahagurutse kuvyigisha abantu ba mbere bamushigikiye mu nyuma nibo bahavuye bavuga bati ntiwashitse aho tugomba ahubwo twigize dushireko n'ibindi kugira ngo twinjire neza ivyo muganda zo kubivuga mwanya kuko umuntu mu nyuma yahavuye afata irinagurwa mu buryo bukomeye ni Jean Calvin mu Faransa yego Jean Calvin nawe nyene yari yakuze ari umuntu ateguwe nk'umuzoba umucamanza uzoba umupatiri mugabo nawe nyene ariko ararimbura ku vyanditswe yongera asubiramwo ivyo Martin Luther yanditse hanyuma acasa n'ugushira ku murongo neza ibintu vy'inagurwa arandika ibitabo vyinshi arandika asobanura Bibiliya igitabo ku kindi sinzi ico yoba atasobanuye kumbura ivyahishuriwe atasobanuye mugabo yagiye ku gitabo kindi kugira ngo abantu batahura ijambo ry'Imana yaratanguje ishuri rya Bibiliya aho bita Geneve rero ubona ari umuntu yashizemo ingufu cane mu gutegura ibitabo hamwe no gutegura abigisha abo bareformateri batatu Martin Luther mu Budagi Zwingli mu Busuwisi hamwe na Calvin mu Faransa abo nibo baza kwisonga iyo tuvuze abantu bazanye inagurwa mu baporoti abo nibo baza imbere yego ndumva ariko atubwira n'amakuru arakora ku mutima gose kuko aca yerekana intango mu vy'ukuri turabona ingene abaporoti babayeho kandi ikintu numvise gihambaye ni ingene yaba Luther yaba Zwingli yaba Calvin bose bakanguwe no kurimbura ivyanditswe zera none dufatiye kuri abantu batatu mbega haci haba ingaruka iziye bamaze guhaguruka abantu babakiriye gute habaye iki mu vy'ukuri icambere bahagurutse bafise inyota yuko by'ukuri Bibiliya yosobanurwa mu ndimi abantu bumva iyo yabaye inagurwa rikomeye cyane abantu batangura kwisomera Bibiliya abantu batangura kwisomera ivyanditswe abantu batangura kwiga ijambo ry'Imana kubera kare wari umugwi muto y'ijambo ry'Imana uzi neza ikigiriki n'ikilatini kubera ico gihe Bibiliya yari biyayo mu kilatini yasobanuwe mu kinjana ca gatatu n'umuteologi yitwa Jerome rero ico gihe cose abantu bari bwisomere Bibiliya mu rurimi rwabo rero iryo ryabaye hinduka rikomeye cyane abantu batangura kugendera ku vyizegwa bisomeye bonyene batahuye meze nk'usubiye inyuma gatoya kimwe mu byo bavuga catumye muri Afrika y'Iburengero Islam iza ikahanesha n'ingoga ati kimwe mu vyoroheje no kubera atabiriya
yanditse mu rurimi rwabo bari bafise bari bifitiye ico kilatini n'umuco w'ikiroma rero ukabona vyaratumye abantu bazanye izi n'inyigisho bashobora kubanesha byoroshe ego rero ikintu mu by'ukuri caciye cugurura nkuko ariko arayivuga nuko haciye hatangura vyimviro bitandukanye abantu baratanguza amashengero ego ntibaguma gusa ku ishengero rimwe mugabo baravuga nako ushobora kugira umwidegemvyo w'igwizo ry'amashengero harabaye igwizo ry'amashengero ku muvuduko ahubwo womenga ni na mubi kuko urumva umuntu wese yagize iciyumviro gishasha yaca aba agerageza no gutanguza ishengero mugabo aha cane cane twovuga kuri bamwe nakubwiye aba bagenzi bazwingiri abagenzi bazwingiri ibintu bibiri bagombye ko bikosorwa vyihuta ni baba radiko twavuga ego baradiko twavuga kimwe nuko amashengero y'ico gihe ya katolika yarimwo udushushanyo udushushanyo tw'umusaraba udushushanyo twa Bikira Mariya udushushanyo twa Yezu n'utundi hanyuma abo baradiko rero bavuga bati ivyo byose n'ibigirwamana ni mu bisambagure ni mu bisohore hanyuma ubwa mbere Zwingli yabona umenga nta kibazo biteye kubera yabatumbereje kuri Kristo hanyuma ivyo bintu n'ibintu by'imfashanyo gusa mugabo baradiko baza bavuga bati oya ntibishoboka cyo ni cambere bazanye icya kabiri bazanye cyane cyane aho nini kinabitirirwa kuko bavuye babatazira ngo abatabatiza canke sinzi abahakana mu batizo kuko gushika ico gihe abana bavukiye mu nzu z'abakristo barabatizwa hanyuma nabizeye bakuze bakabatizwa mugabo aba ba radiko bavuze bati oya umubatizo ro Kristo nukubatiza umuntu yizeye baba barasambuye icizegwa cyari gisanzwe kihari cyo kubatiza abana bavukiye mu nzu z'abakristo mugabo kandi n'abantu babatijwe bakaza barabasubiriramo ukoze ibyaha bakagusubiriramwo kubatizwa ego hanyuma iyo nyifato rero y'umubatizo yaranyigangije cyane Zwingli arategura ibiganiro ari iganiro kimwe bateguye kiramara iminsi 2 bariko baraharira Zwingli arabatsinda mugabo ntibanyugwa mu nyuma rero ahubwo baca bararonka n'abandi bumva ibintu byabo ko umubatizo urukristo ari umubatizo wabizeye cyo kubatiza abana ko bitarimwo iyo muhari rero uravuka nibo muhari abantu batanguye kujamwo aba mu ishengero ry'abagenzi mu Suisse hanyuma mugabo mu nyuma ubona ari iri ritera ryaguka rikaba ishengero ry'Abatiste mu nyuma ikintu cyo kubatiza bizera urabona ko n'amashengero ya Pentecote agishimikira ko cyane ego no kubera ari mihari yaje mu nyuma iri kwiraraba ivyo amashengero yazanye igacivuga iti iki kishimviro nico ni kizima ego aho umuhari nawe waba Pirite nabo waje gute hama baradiko nabo nibande bari imbere nk'imboneza mu byo kuri muri twovuga barabigishwa ba Zwingli ego ababigishwa ba Zwingli nibo ahanini bagiye imbere bon abigishwa ba Zwingli amazina yabo umwe yitwa Mans ego umwe yitwa Mans undi yitwa Felix Mans undi yitwa Conrad Grebel undi yitwa Brorock ego cyane cyane umuntu yovuga barabagenzi by'ukuri bazwinga ego bagombye gushikana kure inago ego Pirite nabo bari baje gute kubera iki baje bazananye mu gihugu cy'Ubwongereza inagurwa mu gihugu cy'Ubwongereza byazananye n'imvo za politiki aho umurongozi w'igihugu umwami Henry w'umunani yabonye umugore wiwe atavyaye abahungu kandi yategeza gusubirirwa n'umuhungu acagira icimiro cukuvana no umugore arongora uyundi ico cimiro rero aratangura akibwira papa kubera papa niwe yara rongoye nk'isi yose hanyuma aravuga aramwankira ati ntibishoboka ko uri umukristo wahukana nawe aravyiyumvira aca arafata ingingo iticiwe umugore aramwirukana Catherine arongora uyundi kugira ngo avyara umuhungu hanyuma azomusubirira iyo nyifato rero ikizana gutandukana
ku Buroma hamwe n'Ubwongereza. Ubwongereza buca butangura inyigisho zabwo, Anglikana ica ishingiro rya Anglikana rica ibanka ishengero rya Katolika ubwa mbere, mugabo mu nyuma ishecika ishengero ry'igihugu. Amasengero yose ya Katolika acacika, amenshi acacika ayanglikana. Mugabo ni muri uyo muhari nyene abantu batangiye kurondera Imana, babona bimwe bitari ku murongo, ni muri uwo muhari abapirite bavukiyemo. Ahanini baragomba ko inagurwa ryinjira neza mu vyanditswe, mugabo cyane cyane ubuzima buhindutse. Ego amuntu yovuga ba Wesley, yovuga abitwa ba Edward, yovuga abitwa ba John Bunya yanditse igitabo c'ingenzi, bose bari muri uwo muhari. Ikintu cabaranga kwarugira ngo abantu bagira ubuzima buhindutse, ubuzima bwejejwe. Abo ba John Wesley mu nyuma niyo bahavuye bavamo iri shengero rya Methodiste Libre. Hajya mu shengero rya Methodiste Libre ikintu c'ukwezwa kirashingirwaho gose. Ego vraiment. Naha tuvuga yuko Methodiste Libre yavutse muri uwo muhari nyene n'iryo nagurwa ryabereye mu Bwongereza. Ego Wesley. Hanyuma mugabo abapiritiki ni umuntu abamenyera ko canke umuntu yobavugira ko baragize hamwa, hanyuma baragenda barahunga, bahungira muri Amerika. Bangiye muri Amerika baragenda araba bagiye gutangura ubuzima, mugabo bajanye akanovera k'ijambo ry'Imana, akanovera ka Bibiliya. Naho rero ubona Amerika yagumanye akanovera canke agatimatima ku agaciro Bibiliya, ku noti zabo bakandika ngo turizigiye Imana, canke bariko bararahiza ba perezida ukabona bazana Bibiliya. Ahanini ubona umuzi ari abapirite bari bahunze, hanyuma bagaca bandukiza ikibano ca kiriya gihugu. Tubona kandi barakoze gose muvyerekeye no kuvuga ubutumwa bwiza mu bibuga, bakoranye abantu benshi. Ego bavuga ubutumwa bwiza bwo kwihana, abantu baragira cane gose, kuko babara abantu babuze ikibanza mu makatedrali, mu nsengero, kashavuga ati ubutumwa bwiza turashaka kuvugira hanze, kubera igihambaye nuko twamamaza ubutumwa bwiza. Rero baravuga ubutumwa bwiza hanze cane. Ego Chuti mukunzi, urashobora kuba ariho ucugurura televiziyo, ndakwibutse ko ndakumenyeshe ko turi mu kiganiro c'ishengero, aho turavuga vyerekeye kahise k'ishengero. Ndi kumwe n'umutumire Pasteur Cyril kadufasha gutahura ibitari bike. Nagoma Pasteur Cyril mudufashe, mbega turavye ingene y'imihari yavutse, bafashije mu vyerekeye inagurwa, baritere bazuhingiri, tukabana n'aba baradiko bahavuye bohirira barenza kuzuzungira karavuga, tukabana n'aba bapiritain bashimika vyerekeye ukwezwa. Byukuri twebwe no munsi nk'aba Kristo bukuri niyihe nyigisho twokuramwo natwe uno munsi? Ego inyigisho ya mbere twokuramwo nuko umuntu atocika umuja canke no watocika umuja w'umuntu, mugabo yogira umwidegemvyo ugusoma Bibiliya, yogira umwidegemvyo kwiyumvira ati mbega ibi ndiko ndagenderamo nukuri kw'ijambo ry'Imana. Kubera iyo mihari yose twereka ko Imana yatanze umwidegemvyo ko abantu biyumvira, mugabo ko akwiye kugaruka mu ijambo ry'Imana. Ego iyi mihari yose twereka ko abantu badakwiye kuja kure ya Bibiliya, mugabo bakwiye kubahiriza Bibiliya. Hanyuma nk'umuhari wa pirite uratwereka by'ukuri ko dukwiye kugira ubuzima bwejejwe, tudakwiye gusa kuguma duharira ivyanditswe, duharira nk'abantu b'abahanga mu kumenya ivyanditswe, mugabo ubuzima budahindutse. Rero umuhari wose ubona hari ikindi kintu uzanye congereza mu buzima ro Kristo. Ego kubahiriza ijambo ry'Imana, mugabo kandi nugira ubuzima buhindutse. Ego kubahiriza ijambo ry'Imana kuko arigo rufatiro rwo kwizera n'ubuzima bwejejwe, ariko kandi ko tutagwa mu vyumviro gusa duharira, ariko twiye kubaho ubuzima nyine bugaragaza iyo Bibiliya twizera, ijambo twizera. Ndagushimire gose Pasteur Cyril kubona waje hano ngonge utahuze kano kahise k'ishengero. Mwakoze gose. Ego nani ndabashimiye cyane. Sinzi ko arakajambo mba wovuga mbere yuko dusozera kino kiganiro. Ego kajambo novuga nuko ishengero rirafise ubutunzi bwinshi kubera kakahise.
ni ukuvuga uyu munsi niba mubona dufise Bibiliya ihinduye mu Kirundi ni kubera hari abantu babaye imboneza barabigwanira rero tufate Bibiliya ijambo ry'Imana nk'ubutunzi bukomeye cyane cyane kwiri mu rurimi rwacu hanyuma tumenye kandi ko ubukristo turi mu uyu munsi ni ikintu ni umuryango munini cyane ni umuryango wahuye n'intambara zitandukanye mugabo gumuhagaze abakristo rero bahagarare bashikamye bane bahimbawe mugabo kandi bahagararira kuri kw'ijambo ry'Imana yego ndagushimire cyane nawe mugenzi wariko uradukurikirana ndaguhisango kandi mu kindi kiganiro mu ndwi iza ni waba ufise ikibazo urashobora kutwandikira kuri zo nimero ubona ziriko ziraca hano kuri televiziyo.